yatanguye Sat-B yaratangwa posta avuga ngo indirimbo ntiyabwa kwiza umuriyoni aguma posta haze nk'amasaha nkangahe saturabona kwije umuriyoni rero hajya tugerageje kubiraba murajya amasaha najya manuze amavyuzi yabura ntivyari gukunda ahubwo n'akantu yakoresheje kubwenge ya ndirimbo elegante niyo hagarika Tel Aviv oya burya Alvin Smith nkuko yabivuga nawe naravyemera kandi arabizi neza yuko adakoze korabo abari swata arabizi nawe yarabizi kandi ikindi cyo ndamukundira kuba yiyizi akavuga ati jewe yidefu ndayifise biye ni vyiza cyane kandi ugiye kuraba indirimbo ziwe za Alvin Smith atayikora bo kweye ntantu hanamwe zishika oya nta na hamwe kabisa kandi aragerageza gakora uko ashoboye kose mugabo nta na hamwe zishika mugabo muri korabo kweye yatse umuriro kweye aga technology ariko yakoresheje kandi kubwenge rero kuja muri irebe yambaye kujya n'amaetiketi abonekana shaje yarashize imbere kandi yaracitse iri mu gucika navuga ko ari kwa kurondera za content kugira ngo basigare baravuga baronka ivyo bavuga ko Sat-B n'umuntu urumva agerageza gukira ama content kugira abantu baronka ivyo bavuga kandi yaba dufise nk'abarinzi nka Sat-B 10 benshi baba createur atanzigwa bishiramwo ivyo bagira byose umuziki w'u Burundi ubukaze cyane kuko abantu baba content creator boronka inkuru bavuga Yaganawe TV. Yes, another day, another chance, another blessing, another vibe. Ni Bedro Tiz on the mic kuri Yaganawe TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi twongeye kugarukana umutumire wacu tugiye kwiganira kuri entertainment y'igihugu cacu c'u Burundi. Tugiye ko tugwikaza. Murakoze cyane kunyakira kuri no televiziyo yanyu. Sindi mushasha ndibaza abakunzi bino televiziyo ya Yaganawe TV basanzwe bamenyereye muri rusange. Nongera ndabaramutsa ndabasaba kubana natwe muri kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera kuko ndazi yuko baza kumvira byinshi bigiye bitandukanye bivugwa mu muziki w'u Burundi bongera basangiza ibiganiro bica kuri no televiziyo kuko nimwe mu mateleviziyo ariko arakora cyane kugira ngo ashobore kugaragaza impano zitandukanye z'u Burundi muri rusange. Uyu munsi abaririmbyi b'abarundi bariko barakora cane ku murindi mwiza aho muri kuno kwezi hasohotse indirimbo nyinshi hariho za Sosana hariho za Twarabasize za n'izindi za Amagara Bakerina bose barasohoye Bakerina Ndakorokariza n'abandi we wavyakiriye gute? Jewe ndiko ndaraba abaririmbyi b'abarundi bariko barakora cane bariko bayitanga gose mugabo hari amajambo menshi agenda avugwa cyane hari abagira amakopi ku barimvyi bo hanze jewe ubwo ndanavyihweje ni navyo nivyo kuravye nka Kerina ukuntu vyagenze yagize kopi ku ndirimbo ya Krisizi mbere Krisizi birangiye iyo ndirimbo ijya ndirimbo ya Kerina Ndakorokariza amanje kuyikura kuri YouTube yabanje kuyikura kuko ugiye kubiraba neza birasa cyane beat zirasa Kerina mbaze kwisubiza ko no yagiye kuri Facebook yandika ati none nije wa mbere ndabigize usigure ko nabandi bubimenyereye umva nta creation yabo bagifite nta creation kandi urabona bariko baripima kwaba barimvye bo mu Rwanda abarimvye bo mu Rwanda nabo nyine ubwabo barazi neza yuko abarimvye b'abarundi
bakaze cyane rero uca ufata beat ukagira kopye kore ukazana kurya nyene umuririmbyi wo mu Rwanda ku barimvyi bazi neza yuko abarimvyi b'abarundi babasumba mugabo gacuja kwigana ivyabo ubu uri kurisubiza inyuma gose uri gutuma umuziki wacu wo mu Burundi bawubona yuko uri hasi kandi bahora babona kuri hejuru nirya ndirimbo iyi ndirimbo yaba D1 nirya ni copy indirimbo yo hanze y'abanyarwanda bo hanze ego hari nakandi gapeti kitwa Trezor MD bakoranye indirimbo na Destiny bakoranye na Adojo San nyine ni copy ku ndirimbo y'umu Nigeria mwe kaja ko ndavuga ati nakana mugabo nakana gute kandi hari mu muririmbyi akomeye cyane niho rero hari ikibazo yaba ari we wenyene yari yiwe wenyene byari kumvikana ariko hari mu muririmbyi akomeye cyane rero bimva bica bizana ishusho atari nziza bigatuma umuziki w'u Burundi umengo nta terambere mu gihe umengo nta creation bafise ivyo rero biratuma atakigenda yego biraryoshe kugira kopye ku muntu akaze agusumba cyane arenze gose Diamond Platnumz nakunda kuvuga ati naragize amapiano mwe ku mapiano yo muri Saudi nanjye narafise ikindi kintu yongereye ko ciwe bituma ajya amapiano yo muri Tanzania afita inguvu cyane gusumba ariya muri South Africa ya Java rero urumva ugize kopye kore ugaterura kurya nyene atakintu kimwe wongejeko uhinduye uba wiyerekanye kuri hasi cyane ariko ivyo bintu hani wacu bamaze kubigira akamenyero ba Dramati bose baterura kurya nyene none ningu ubushobozi buke bafise cyane nuvuga ko ari ubunebwe ubunebwe kandi urumva none muri ico gihe ikosa ko dufise producer bameze neza muri ico gihe ikosa rija kurindi muririmbyi none wewe uri umu producer yiyemera bakakuzanira ibintu ati fyatagura ibinyene oho ntumva kuba uri kurisubiza nawe uri kurisubiza inyuma kuko urumva umuziki w'u Burundi urakeneye originality hamwe n'umunyamahanga yumvise gusa indirimbo azovuga ati umuziki ni w'abarundi ni mu gihe mu bindi bihugu iyo wumvise umuziki wabo wumvamwe utuntu two mu gihugu iwabo mugo twahani wacu kugira wumve na instrumental canke beat irimo nk'ingoma canke umuduri ntuzarabikora abari ngorana ntuzarabikora agira uwundi rega nene wewe nyine hari agira arabikora nyine badashira mutwo tuntu na ntuze yari yavuze ko azotanguza ikintu bitwa Afrondundi ijya ntiyo ntuze jibu ijya ntiyo ko Afrontare ntayuzi Afrontare iri biragoye novuga yuko umuziki wacu bakicikompara cyane n'abari basi rega kwikompara sibi bihugo ni vyiza mugabo ariko nuko bikompara ntibakosora imisi yose bama muri vya bindi nyene baca bazana kurya nyene ugasanga nta gishasha muri make Chris MD bivugwa yuko ujeje kumenyekanisha ibikorwa vyiwe amujya amafaranga y'ubusa sinzi ko baba warabibonye ahantu inde byarasirikiye promoter de la capitale ujya mwana wewe umurira amahera y'ubusa ujya mwana novuga ko atamahera afise ahubwo promoter de la capitale aramufasha aramufasha support ana hariya kujya mwana nta mahera araronka je nabibonye bica ahantu bigeye bibaza burya hari abantu benshi kuri zimbuga iyo batariko barandika ibintu bataryoherwa rero kuvuga ngo promoter de la capitale ngo bajya amahera kajya gapeti ka Trezor MD
sinzi bishobora kuba ari birashoboka kuko ntituzi bajya ba transbeat ukuntu bavugana kujya mwana tuvuze ngo namahera yiwe ashira akoresha nta rajyana amafaranga y'abavyeyi canke abandi bantu swatira amahera y'abavyeyi canke amahera y'abandi bantu twe tudashobora kumenya rero nivyo sinshobora kubihakana canke ngo ndavyemeza mugihe ntazi uko bavugana muri make wewe umutada kapitaya akazi kiwe aragakora nkuko bikwiye aragakora uko ashoboye ivyo ashoboye je ndabona abikora kuko ujya mu peti bwira abanamumenye amumenye kubera ujya mu promotadura kapitaya yo yatanguye kumushira ahagaragara je mu bisanzwe ujya mu peti indirimbo ya mbere asohora je narayibonye kumbuga isirikira abayipostinga ndavuga ati wow n'umwana arafuze ari talented ngaho umva hari ukuntu ufatirwa nyine ugasanga wabaye busy iki nayo navuze ko ati naje ntegerezwa kumushigikira ari n'umunyeshure avuga ati reka nanje kuri za mbuga zanje nsanzwe nkoresha ndamusupport yego nyene umuntu umva turasupportinga mugabo urumva urumwe nyene koko kumwe kwiyaga ngaho guhambira kuri mane kwimara ubuye kwiyaga ni kwimara ubuye yego twigire kwa Alvin Smith bibaza imbuga zose byarasirikiye nyuma yaho hasohoke indirimbo Tel Aviv kwiza umuriyoni Alvin Smith arasohora indirimbo Elegant mu nyuma araza aravuga ati je indirimbo yanje kubera ikaze gusumba iya Satubi ni grand frère indirimbo yanje jewe nabanje kuyireka kugira banza asohore kuko iyo ndamutanga gusohora ijya ndirimbo yiwe Swata naje ndayizimye wewe uravyumva gute kuri Alvin Smith je kuri Alvin Smith novuga ngo uya ni vyiza kwipima ku muntu akuruta na Satubi bwo yavuze ati je nakuze natanguye umuziki nkuma nipima kuri Fizo sinaguma ndamwipima ko ndamwipima rero Alvin Smith kuvuga ngo namanje kurindira Satubi asohore kugira ya ndirimbo yiwe kubera ndamwubaha kugira indirimbo yiwe sindayizimye ivyo mu muziki ntibikora muri make yishize hejuru yashatse basi yagomvye gukrea kugira ngo acire inzira indirimbo yiwe kugira abantu baba attentif kugira bazosha baja kumviriza iyo ndirimbo reka turabe ya ndirimbo rero ikaze gusumba Tel Aviv novuga yuko gushika mu Burundi muri kano kanya Tel Aviv kiri ya mbere wewe yuvuze kiri ya mbere ba wisunze ndavye ahantu ngenda ndaca ndavye ku mbuga ukuntu bayikora ama challenge menshi ukuntu igumisirikira ndashaka kuvuga yuko muri aka kanya iracari ya mbere muri make we uravye Elegant ya Alvin Smith nkuko yabivuze mu gihe tuzi wenyene nawe yuko yivuga ati jewe indimbo zanje zose abari Swata kiretse korabo gusa yego mu nyuma gashaza akavuga iryo jambo iyo ndirimbo ubona ari ubushobozi bwo guhagarika ijya ndirimbo ya ndirimbo Elegant niyo hagarika Tel Aviv burya Alvin Smith nkuko yabivuga nawe nyine aravyemera kandi arabizi neza yuko adakoze korabo abari Swata arabizi nawe yarabizi kandi ikindi cyo ndamukundira kuba yiyizi akavuga ati jewe idefu ndayifise biye ni vyiza cyane kandi ugiye kuraba indirimbo ziwe za Alvin Smith atayikorabo kweli nta nuhanamwe zishika nta na hamwe kabisa kandi aragerageza agakora uko ashoboye kose mugabo nta nuhamwe zishika mugabo muri korabo kweli abaza yatse umuriro kweli yakije umuriro mugabo umwe kweli ego kweli kandi Alvin Smith abantu ntibamumenye nk'umuririmbyi bawumenye nk'umuntu nk'umukomedi kubera nivyo yatanguriye
tuje kwa Satbi mu ndwi zibiri zitatu mu ndwi zitatu mu ndwi zibiri umuriyoni mu minsi 3 canke 4 miliyoni zibiri zabaye zikorokeye we ivyo bintu ni kubera indirimbo iri hiti ni kubera ni kibuvya uvyumva gute mu bisanzwe je ngerageje kuraba ukuntu vyatanguye Satbi yaratangura posta avuga ngo indirimbo ntiyebwa kwiza umuriyoni aguma posta haze nk'amasaha nkangahe saturabona kwije umuriyoni rero hajya tugerageje kubiraba muri ajya amasaha najya manuze amavyuzi yabura ntivyari gukunda ahubwo n'akantu yakoresheje k'ubwenge agatekinoloji ariko yakoresheje kandi k'ubwenge bisha bituma iyo ndirimbo yiwe ishobora gukwiza umuriyoni haheze iminsi nk'ingahe muri izo ndwi zibiri byari kumvikana byari kumvikana ariko ikintu cyari gutangara n'ukuntu hagiye ko uwundi miliyoni mu minsi ngahe zashe zikwirindwi zitatu ubu honye nigeze kuri 2,1 miliyo mu ndwi zitatu sha uribaza yuko abantu byari byase ko bayiraba igakwiza umuriyoni mu ndwi zibiri ubu baciye bavaye umva ko ivyo bintu bitangaje aba diaspora baretse kuyiraba mu ntango baza kuyiraba ubu turiko turanayiharuruka usanga ariho kibashikira canke ntari kayigira promo ikwiye sinzi mugabo ivyo nabo hanze ntituzi neza ko ataba bikora ariko amajambo menshi akunda kuvugwa muri imvyi Satbi yasohoye ariko ni mu gihe atawundi muri imvyi twigara tuvyumva ko ngo ni Satbi kandi turabona n'abandi bagira amavyuzi menshi ariko kuri Satbi niho honyene tubona haba induru Satbi novuga yuko ngira aroroshe ngira araborohera ngira araborohera canke ni kubera biri no muri twatuntu twiwe tw'uducreation nyene byakweri ku mbuga kwera ni mubi mu baririmbyi b'abarundi nka bose novuga yuko Satbi ku bintu vyo gucokoza imbuga arabarenza mu gihe mu bindi bihugu hoho iyo bakoze boostings bakagura jama ads kuvuga ko bo bungutse gusumba kubera hari ama publicity bacisha ariko twebwe hano iwacu induru ziba zitanguye ngo iz'abahinde induru z'abahinde ngo baziravye kandi bijyane n'igikorwa ca YouTube inacemera yego ariko hano iwacu mu gihe abafana canke abaririmbyi bagenzi biwe aba bantu bose muri entertainment babifata nkaho umenga aba yakoze ikintu kitari ciza novuga yuko ko ari mindset yabo ikiri hasi kuko boost itwara amahera na menshi ushobora kuyikora atamahera ufise kandi n'inzira imwe muri publicity muri promo n'inzira imwe ushobora gukoresha mu gupromotinga ibikorwa vyawe dufate hari nk'abaririmbyi bo hanzwe kubasaba collabo bamanze bakaraba imbuga zawe bese imbuga zawe zimeze gute ukurikiranwa n'abantu bangana gute Instagram bano ko abasani benshi bari international bibere ku Instagram cyane no kuri TikTok bakaraba ati eske TikTok yingana gute Instagram yingana gute YouTube yingana gute afisa amaviews angana gute byose barabiraba bakabiraba rero araza gutinya kuguha collabo mu gihe abonye imbuga zawe ziri hasi rega mu bisanzwe ariko ibintu vy'amakorabo ni ganyaganya dufate nk'ubu Ibra bakoranye indirimbo na Satbi Satbi batomboye Ibra kayikora promo bivaye n'amasezerano babahaye
bigashika igacishwa ko ku maradiyo muri Tanzania biraza kwagura fan base ya Sat kandi na Ibra hari ikintu biza kongereza kuri we ngaha mu Burundi rero urumva ni ganyaganya avuga ngo je ngo nduko ndafasha ngo na oya ariko narorira aza gusaba collabo Diamond aza gusaba collabo Roriro kiya gihe Diamond yarakeneye abantu b'abarundi umukurikirana kuko beshi ntibari bamuzi mugaruriro yarari hejuru cyane rero urumva vyarafashije bose ariko ni mu gihe tubona iyo promo nyene biciye muri collab mu gihe abaririmbye b'abarundi iyo bakoranye collab n'abandi baririmbye bo hanze y'igihugu tubona abo baririmbyi bandi ata promo bayikorera dufaye ho kuri Big Fizzo na Jux nta ma reaction twabonye agira Big Fizzo Harmonize nta ma reaction nta kintu kimwe Satbi kuri Chopuru Mackenzie nta reaction kuri Ibra nta kintu nyene badufasha muri nta kinini bafasha mu gihe hano iwacu twebwe mu Burundi yuko iyo bakoze collab ewana imbuga zose babishirako byo babivako mu bisanzwe ico byo babivako novuga yuko aba barimvyi biwacu ndibaza biva mu makontra babahaye kuko muri collab marashobora kuvugana ati tuzokora collab none kontra z'abarundi zose abari zimwe ko mbona bose ari co kimwe bivangirana amahera make babahaye amahera make mbwa nta mahera make yaramutse yemera nuko abatabari make ababona ko bikwiye kuko no mu mafaranga wateguwe na promo abarimo novuga yuko Satubiri wegeza kubivuga ati yarakoze amakorabo menshi kuburazi Satubiri yarakoranye korabo n'aba Slay n'aba Bon Boy yarakoranye korabo n'aba Dursax yavuze ati je nta kintu birakoranye korabo n'aba Medi yavuze ati nta kintu yavuze ati je nta bintu birebire byamfashije none gashaka murakoranye korabo ntagufashije kwipromoting nyene aho hantu nyene niho nyene rero hari kibazo kandi bikaba ku baririmbyi bose b'abarundi nta kintu kimwe bagufashije kumva ngo Fizzo yarakoranye collabo n'umuntu wo mu Nigeria yitwa Ice Prince bakoranye ijyana ku Love Remix mugabo eske ugenda kubaza Fizzo muri Nigeria baramuzi singira abarundi babayongira baramuzi ariko twebwe abarimvye bo muri Tanzania canke bo mu kindi gihugu bakoranye collabo n'umurundi turabimenya kandi umurundi usanga ari wahayagirana ashiramo inguvu nyinshi cyane mu gihe hariya bo wabumengo nta kintu na kimwe cabaye eske none izo collabo bazitanga bisi bavyishimiye canke no kugira ngo babikure ariko ni mu gihe nani wacu n'aba promoter abajejwe nyene kumenyekanisha izo ndirimbo indirimbo zo hanze bazimenyekanisha gusumba kandi atani ikintu baba babahaye ngo twebwe abo ngaho iwacu nivyo baraguhanaye ayagafanta ntubishiremo inguvu nkuko washizemo ziriya ndirimbo zabo hanze je bihora bimbabaza cane iyo numvise iradiyo y'igihugu canke izindi radiyo ziriko ziravuza imiziki usanga haraheza amasaha abiri bariko bavuza ata muziki wo mu Burundi wumvise mugabo ugaca wumva ngo abaririmbyi ngo atayimpaye ngo ntayo novuza ese yo muri Tanzania canke mu kindi gihugu iyo ndirimbo yarayiguhaye eske kuri kora mu promoting arabizi kuri kora mu promoting ntavyazi nta nibyo azopfa ntimuzopfa munahuye mbega waruzi yuko nko muri Tanzania indirimbo muri Tanzania bavuza wo mara nk'umunsi wose atandirimbo y'indundi bumvise none iyi ne bavuze yihe nyene ko bavuze iziwabo bo barahaye atari ngaha ho nyene mu Burundi tuvuze indirimbo zose tugaha n'agaciro hanze gusumba abandi bose bavuze iziwabo ini wacu ni ngorane ntiturakunda ivyacu
mu gihe twakunze ibyacu bizofasha cyane kuko uravye ubu bavye nk'umurindi umuziki w'u Rwanda wari uriko mu Burundi ubu waragabanutse uravye umuzo w'abakirisizi w'aba Afrique w'aba Juno Kizigenza bari baje nabi aho wasanga ngira ngo ibice vyinshi amaradiyo mu Burundi barayiganziye imiziki yabo ari yivuzwe cyane mu gihe y'abana b'igihugu itariko iraronka support nkuko bikwiriye motife ngo nta kintu babahaye niyo ngorane rero niyo ngorane hari rero ababijejwe abapromota n'abandi amaradiyo yikubitagashe amaradiyo narabe yikubitagashe baze baraha agaciro barivye bacu nako badakora vraiment nako badakora muri bijya bike bafise barashobora barabikoresha kugira ngo bashobore kwerekana impano yabo mu kurangiza ikiganiro cacu no musi twayaze vyinshi bigiye bitandukanye ndibaza nta tutaciye ndibaza nta na hamwe hose twagerageje kuteyoza uko dushoboye turangiza kwa Satubi aho yagaragaye agiye muri ville agiye gukora ikiganiro muri ni Irebe FM yambaye impuzu iriko etiquette na chargeur yacitse uravuga ati uwo muntu wacu usenkanimira yaraye kumwicari senkanimira ngunayicaye kwe na arayicaye akaba se chargeur yacitse n'impuzu iriko etiquette ubwo zijya mpuzu biba vyakiriye gute canke ari muri babandi bagenda muri shop ati impuzu ndayigarukana bijya n'abarimvyi bose barabikora iyo byo kuvuga ngo aja muri shop ati impuzu ndayigarukana ariko etiquette ukiyaranda ukayigobeka ukayinyegeza je novuga yuko ngira ni showbiz umva we muri makasho bakora bigiza bibona Satubi yamagira utuntu kuko ni content kugira kwize 3 million Tel Aviv yiwe akakaya ka Satubi ategeza kugira akantu gatuma asigara aravugwa kuko uravye iyo ndirimbo Tel Aviv mu ntango igomba isohoke yagerakera utuntu kugira avuge ngo amasanamu yataka yari kuyasohora ujya munsi wa Isanganiro Award mbwa kugira ngo wiyavye Isanganiro Award bamere nk'abavyibagiye yaciye avuga ngo amasanamu yatakaye kugira ivyo Isanganiro Award mbere yo kubitaka umutwe cyane kandi urumva baciye avuga abantu beshe amasanamu y'indirimbo ya Satubi yatakaye iki urumva abatanze content no mu director atarabimufashamo kuryosha imbuga amaheza akanya ngo yabonetse isika amasanamu yatakaye sindu muhinga mu bintu vy'amamashini mugabo mpora numva ko bashobora kuyagarukana mugabo muri kaja kanya eske yari yatakaye mu buryo bwahe yari yatakaye yose sobora kuba yatakaye flash bari babifuse disque dire yari yahiye ibintu bigoye cyane gutaho rero kuja muri Irebe yambaye kujya etiquette aboneka na shaje yarashize imbere kandi yaracitse iri mu gucika navuga ko ari kwa kurondera za content kugira ngo basigare baravuga baronka ivyo bavuga ko Satubi n'umuntu urumva agerageza gukira ama content kugira abantu baronka ivyo bavuga kandi yaba dufise nk'abarinzi nk'aba Satubi 10 benshi baba createur atanzigwa bishiramwo ivyo bagira byose umuziki w'u Burundi ukaze cyane kuko abantu baba content creator boronka inkuru bavuga rega mu bisanzwe kuja kuri micro kuvuga ngo Satubi ngo yakoze indirimbo iki man ivyo si promo reka eske inyuma yo gukora indya ndirimbo hariko havugwa iki none nk'ubu badibane ntibakoze indya ndirimbo none bariko bavuga iki hana hamwe Satubi kandi aguma bafuka bose abakubita bose afuka
rero Satubi inyuma y'udukreation twiwe yizanira tugiye dutandukanye. Satubi arabarenze bro. Satubi arabarenze ni umuntu umva ategura. Satubi arashobora gutegura ibintu akavuga ngo Tel Aviv tugomba tukorere remix na Harmonize kugira abantu babe attentif bagume hafi. Mugabo ya ntiba ari byo abari kuryosha gukuza imbuga. Narijari umwami w'imbuga hano mu gihugu cyacu niwo wa mbere vraiment création y'ibintu byose agerageza guca hirya no hino kandi ugiye kuraba na promoter abo bitwa aba promoter beshe mu Burundi bakomeye bose nabiwe n'abana biwe baciyiwe mba niyo mpamvu usanga imbuga zose ziriko zijugumira kubera kuko Satubi nk'ubu yomara nk'ukwezi atavuga imbuga zose zoba zazima. Ni mu gihe ukeye nka content kundi muririmvye uzumva ngo yagiye kwitwara mu butunga kuyana kudatahura kandi haba kwenye nayo creation bakenewe. Je urumva je urabona hari ibintu naravuze yuko nzotanguza mu minsi ku mbuga ibintu dojare yabiki twavuga ati tugomba tujyame turi nk'abantu z'abantu bakoresha imbuga nka 5 ariko nyene tukiraho nyene mu Burundi umuntu usanga ariko arikorana ku giti ciwe ntibakorere hamwe. Ni mu gihe je nkoze nka content mvuga ati banakareka duke content imezuko ucubona nk'indi TV canke radio yabakoranije bose hamwe ya content y'uwundi muntu bakaba bayisha. Ijya niyo ngorane yabo niyo ngorane dufise. Ikintu bitwa showbiz nikirakara cyane kuko je keshi ndakunda gutanga uburore muri Tanzania kuko ndafise abantu nkurikirana baho babitobe bamwijaku na Babarevo ataraja muri ntuzeye ataraba umushinga amateka ugiye kuraba ukuntu bakora ibintu mugabo baruswa gucusubira ukabasanga bahuriye mu kindi gikorwa bariko baramamaza company kanaka bitandukanye n'ungaha mu Burundi. Mugabo rero nabajya nino mu Burundi tobikora mu gihe abasani bo vyemera ariko ne mu gihe n'abavyemera anse ya Satubi na Fizo ndibuka beef yo urayizi sanzwe hari sasi beef ngo bogwana iki oya kwa kundi nyene kwa abastar kinye kwa bizi ntibahuza muzanga aho concert bahuriyemo hasigaye nk'indwi kugira ijya concert ibe agataboneka amafoto bari kumwe bariko baratembera kandi bimirije concert ubwo twari tuzi yuko ewa badacanwa ubwo hagushusha imbuga nyene bavuga ati wenzo kumena nzogirane akujya tuza tubona bari aho hakujya beruka kubikora Bruce Melody na Debe basi yaba babikora kujya izo beef zabo zikazana ivyunguka abari sawa pana beef zinzigo zo kurogana zo kugira zo guhana amashano ya ntaco babimaze mu muziki nta ntuzeye nta bintu by'inzigo twaduke gushiramo uko ni business kandi muri business ntanzi mu gihe ubu je nanditse kuri Facebook mera nk'uwerekana ibitagenda neza ku muririmbyi Natasha manager wiwa Chambroka none urumusani bwoko kudashaka ko bakuvuga cubiheba kaja mu bindi bituma batakuvuga urumusani uri inyenyeri bategerezwa kukuvuga aho buri kintu cyari cyo cyose kuko naho amakosa batayavuze ntuzokwikosora ntumenya aho wakoshereje uzokwikosora umenya wakoshereje kandi turiko turakuvuga tuba turiko novandi ni promo muzindi kuko urumva turiko turakuvuga birazogufasha cyane none bibaza Rorero yaba Rorero yarabona kure nka kijya gihe cy'umukobwa wiwe iki urayibona barafise inda iki nabashani kwini baza barishurana kiyagiye yaca kubiti ingoma yari kubivyaza umusaruro ariko kuri Rorero sinzi kwazo yagize nuko indimbo ziwe zose ubu arasohora ntitumenye ko yanasohoye Rorero
novuga ngo afise manager umugore wiwe none umugore Fizo manager wiwe ni yego mugabo novuga gute novuga ko badategura ibintu neza babishiremo n'amahera none gasha uri muririmbye ko wasohoye indirimbo nta namwe wabivuze ntaki none gasha page yawe ya Facebook wibaza ko abarundi bose bayikurikirana rero nabangirane ugasha kuvuga ngo urafize mu promoter ugasanga ufise umwe none uyo mu promoter nimba ari umwe canke babiri wibaza yuko abarundi bose haro n'abatanabaza bayikurikirana ariko iyo babaye benshi kubugirigiri bugira babiri iyo babaye benshi kuko usanga ufollowinga jewe adafollowinga wewe yego mugabo iyo tugize kurabo wewe ugaposta nanje nka posta biraza kubona benshi gusumba mugabo wiyizeye wifitiye confidence kavuga ati jewe nta muntu nzoriha nzovyikorera nijya misaruro tubona batanga nijanye kabona umusaza nkaruro twemera umunsi wose uraza atarakwiza amavyuzi igihumbi nakora 1400 umusaza yakoze amakorabo menshi muri Tanzania mugabo birababaje vraiment mbona ko abandi bakoze amakorabo batera imbere wewe yateye asubira inyuma nk'ibirembo rero kandi ari mu bantu bari amahera menshi mu muziki ariko nta kintu yamumariye ni kwa kwiryohera cyane kwiwe koro rero yaronka amahera akaja mu Bwongereza yatanguye yigumira muri generation yiwe yurira indege n'iki ni nawo muririmvyi wa mbere mu Burundi yasanzwe gukora video y'indirimbo hanze akora biri international mugabo kugeza ubu kweri ni hatari nta uhari mavongo arafise indirimbo na Diamond avuga ibintu bijya navuga nyene nta kundi nevyo agenda gute mu kurangiza ikiganiro cacu nakaye kajambo wosozera kubwira abakunzi bacu hamwe n'abakunzi b'umuziki ndundi kajambo kanyuma nosozerera ko nuko abakunzi b'umuziki w'u Burundi cyangwa abantu babakurikiranira hafi umuziki w'u Burundi nuko boza baragerageza gusupportinga buri muntu wese batagize badacaguye kandi bagahindura uburyo babikoramwo n'abaririmbyi bagahindura imyumvire bazi uko biyumvire ibintu bagahindura bakareka kuza baratwirukako iyo tugize ico tubavugako nongera nsaba abakunzi bayaga nawe TV kubandanya bakora ibishoboka byose baze barasangiza ibiganiro bigenda bica kuri no televiziyo abongera bakomanta kugira bavuga uko babibona birafasha cyane nabyo yego bakunzi bayaga nawe TV ari Bedo Cheese on the mic naho utaha ciao ciao